ni inkuru nziza ku bakenyezi bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ngo hari ishirahamwe muri uyo muryango rigiye kubigisha ingene bo kwiteza imbere biciye mu budandaji. Aho ngo nuko bigaragara ko abakenyezi aribo benshi badandaza ugereranije n'abagabo, ariko ngo umwimbu baronka ukaba muke cyane. Ivyo rero bigashikirizwa n'umukenyezi Minani Generosa ajejwe igisata cyo kunganisha igitsina n'iterambere mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Hari mu nama bariko bagirana n'abamenyesha makuru kuri wa 19 Ruheshi umwaka wa 2019. Uyu mugambi ni umugambi uje gufasha abakenyezi abo twita abagore mu Kirundi kwisununura mu by'iterambere. Hanyuma ni umugambi ushigikiwe na Banke ya Afrika, hanyuma ukaba uri kugomba gufasha abagore niburi miliyoni 50 muri Afrika yose. Usangiwe n'uburere butatu, hariho akarere ka Afrika y'ubuseruko ariko EAC, hanyuma akarere ka Afrika y'amajaruguru imwe twita ECOWAS cyangwa CEDEAO, hamwe rero n'akarere ka Afrika yo hepfo no mu bumanuko ariyo COMESA mu rurimi rw'icongereza. Hanyuma uyu mugambi ni umugambi ufise intumbero nkuko nabivuze guteza imbere abakenyezi bagira urudandazwa guhanahana, bazohanahana amakuru, bahanahana ivyiyumviro, bahanahane n'ubumenyi bafise mu bijanye n'urudandazwa. Abakenyezi bacu basanzwe bakora urudandazwa, ahenshi ugiye kuraba abakenyezi nibo bakora urudandazwa runini cyane. Mugabo muri ubwo bunini si ukuvuga ko aribo baronka amahera menshi. Abagabo n'ahari bake mu rudandazwa nibo bakora urudandazwa rukomeye. Rero abo bagore benshi bakora urudandazwa usanga badandaza utuntu two kwibeshaho gusa, ntaco babika, ntaco baziganya. Rero uyu mugambi ntuje kubaha amafaranga ngo bahave biyungunganya mu rudandazwa rwabo, mugabo uje kubafasha kuronka ubumenyi ingene bukora urudandazwa, ni hehe borukorera, ni bande bovugana. Nkuko nabivuze ni umugambi usangiwe n'uburere butatu. Rero umukenyezi wo mu karere kacu ngaha muri Afrika y'ubuseruko azoshobora kuvugana n'uwo mu bundi burere uwo ari wese, tuvuge nk'uwo muri Zimbabwe hariya muri Afrika y'epfo, hanyuma uwundi ashobore kuba ari uwo muri Afrika ya ruguru, uwo muri Ghana, uwo muri Senegal, barashobora kuvugana. Uku kuvugana rero uca wumva ko harimwo bimwe byo guhanahana ubumenyi biciye muri iyi mihora ya none y'uyu munsi dukoresha ariyo matelefone. Ayo matelefone azofasha cyane cyane bajya abakenyezi bari basanzwe bateye imbere mu rudandazwa kungura ubumenyi, mbere banafashe gushikira bamwe bari ruguru badashobora kuba boshikira cyane ubwo bumenyi nka za internet. Ivyo nivyo abantu bari mu gisagara bafise n'ama ordinateur, ariko n'umukenyezi wa ruguru ntitwamwibagiye hagati mu gihugu. Barafise udutelefone duto bashobora guhanahana ko amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Uriya azoba ashoboye gushikira muri uyu mugambi kuja mu mugambi neza ari Bujumbura nk'akarorero, arashobora kuvugana n'umukenyezi ari ruguru. Erega basanzwe bahanahana amakuru n'ubundi. None ruguru ntidutelefonayo cyangwa tukavugana na ba mawe hariya ku gatumba, barafise uko bazobigenza. Kandi noneho kira tuvuga ko uwo mugambi uri mu ndimi benshi batamenyereye, Igifaransa, Icongereza ngo n'Icarabu, ariko ntibivuga yuko umukenyezi azoba avuga Ikirundi atazohava ashikirwa. I Bujumbura hari abavuga Igifaransa, mbere washaka avuga Igifaransa gusa bari Bujumbura, ariko iyo bavugana n'abari ku gatumba baravuga Ikirundi. Muri ico Kirundi nyene wa mwanya bahora bafata bayaga ibindi bazowufata bavugana ivy'urudandazwa. Umukenyezi w'umudandaji ari Bujumbura azoshobora gutanga inkuru ku mukenyezi ari ruguru
kugira ngo amenye neza urwo rudandazwa ingene azorukora n'aho azorukorera. Ariko ashaka kuvugana n'abandi bantu bo hanze y'igihugu, urumva ko bitazokoroha ko azokoresha ka gatelefone kamwe gatoya. Azoca aca kuri wa wundi nyene amubwira ati jewe ivyo nabona vyiza mu rudandazwa rwanje nokora ABC. Hanyuma uyo mukenyezi nawe azoheza azaravugana n'abandi. Kandi noneho kira muri uyu mugambi ntituba tabonyene, kandi nico gituma namwe bwe tuburi kumwe ngaha. Tuzobafasha kumenya ingene iyo telefone yokoreshwa. Hari n'abazifise ruguru izo wumva zifise ubuhinga bwa none, ariko batazikoresha ibindi, bakoresha bimwe vya WhatsApp gusa. Mugabo uwo mugambi badashobora kuba bo winjiramo, tuzobafasha namwese muzodufasha, kuko nico mubereyeho guhanahana inkuru, murabishoboye gutanga inkuru. Muzoshika ruguru mudufashe, kumbure biri ngombwa na twebwe tubaherekeze cyangwa tubatume ko duhurira ahantu. Ariko umugambi tugomba kushikira abakenyezi benshi bifuza kugira urudandazwa. Hariho umugore afise amafaranga ari ruguru mugabo atabona hahera. Rero umugambi wacu tuzobigisha, tubaho ubumenyi ingene bashobora no kuronka akagurane kuri banki. Hariho benshi bataja mu mabanki cyangwa muri ya mashirahamwe yo kuguranana mato mato, badashobora kubikora kubera gutinya, batazi ico bazokoresha ayo mahera. Kandi na cane baraba ico iyo mugambi, ico iyo banki canke ajya amashirahamwe yo kuguranana amafaranga babasaba y'amatagisi bacabona ko ari menshi. Mugabo bamaze kwinjira mu rudandazwa nyago bakamenya bati rudandazwa ndarukora gutya, agapanga neza akamenya ibidandazwa vyiwe hazobishorera, yamaze kumenya isoko, akamenya n'ingene azojabuka imipaka, nimba ari ujabuka imipaka dufate ko ariko aradandaza muri aka karere, bizomworohera. Kuko si umugambi gusa, umugambi nturi wonyene, uri kumwe n'iyindi migambi myinshi yamaze gutegurwa muri East African Community. Hariho ibindi bikorwa vyamaze gutegurwa uyu mugambi utaraza wo gufasha abagore nko kujabuka imbibe baja kudandaza mu bindi bihugu dusangiye. Muzodufasha kumenyekanisha umugambi, nimwava ngaha mwawutahuye neza, mwamenye neza muti umugambi ugamije iki, muzodufasha kumenyekanisha. Iyo muvuze amakuru muzoraba ingene mubigenza, mushiramo muti hariho umugambi wo mu karere ugomba guteza imbere abagore bari mu rudandazwa, kubaha ubumenyi, mugashirako neza ko ari kubaha ubumenyi mu bijanye n'ingene baronka ingurane ku mabanki no muri ya mashirahamwe yo kuguranana. Hamwe rero n'ibindi bisabwa mu mibano vy'ingene umugore yoja mu rudanda. Rero umukenyezi ari mwishira hamwe, hariho benshi bari mu mashira hamwe yo kwiteza imbere, azoharonkera ubumenyi, azogabanya za ngorane zahora zishika mu rugo. Urabona nk'umukenyezi avuye Bujumbura dufata akarora akaja kudandaza Ikigoma, biragorana, ashobora kumarayo amajoro angahe asize abana, asize umutware wiwe. Mugabe iki gihe dukoresha ya telefone, wa mukenyezi azovugana n'ubundi ari Kigoma atarinze gushikayo, bavugana ivy'urudandazwa, nimba ari byo azoshorerayo amenya ati mugenzanje nzomusanga aha. Hanyuma n'abaje Bujumbura azobazanye ibi, usange n'ibintu bimeze neza gose. Mu bisanzwe umugambi muri make uje no kugabanya za ngorane zahora ziba abagore batemererwa kudandaza. Ubu bazodandaza batarinze guhaguruka ngo bashike hariya, kandi murabona ko vyamaze gutangura. Urudandazwa rwo ku matelefone ruraba. Umugambi wose ukuri ni miliyoni 13,800. Ego. Hanyuma ego. Rero urumva ko sikirenga, mugabo dufise icizere ko abandi bazumva umugambi. Afrika, ijya banki ya Afrika yo kwiteza imbere nayo yabaye iraronka. Mugabo bitavuga yuko hari abandi bazodufasha guteza imbere umugambi. Nitwakora neza twese dushize hamwe, nabo bakenyezi bakunguka, nta nkeka jewe ndumva ko hariho n'abandi bazoza. Kandi cane mwebwe abajejwe kumenyesha amakuru, nimwavyifatamwe neza mugakorana natwe hamwe na babandi twababwiye bazodufasha kurondera inkuru hirya no hino mu gihugu, nimwabafasha mukabatera intege, nta kibuza yuko bazoshobora gushika kuco bifuza.